Reka asubire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2024 kigera mu mwaka, akaba ari amakuru rero na cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri politiki y'u Burundi niho tugiye gutangurira, hariko haravugwa impinduka zihutse cyane mu nama nkenguzamateka. Evereno ni kuri muramuzi ko aramutwe umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi, ariko murazi neza ko yaramaze iminsi ari mu nama nkenguzamateka, ariko bidatevye yaciye afata ingingo yo gusezera mu nama nkenguzamateka. Kuri ubu rero mu Burundi hari ihinduka rikomeye cyane mu nama nkenguzamateka, aho Gadi Niyukuri asubiriye Haveriano Ndikuriyo. Naho abasirikare b'u Burundi bariyamiriza umugambi wo gusubira kwambikwa umwambaro w'igisoza ca Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Ni mu gihe kandi intambara himaze iminsi ibisibije muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, ndetse ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse na bamwe mu bafatikanyije guhangana no mu gutwaje urwanisho AFCM 23 harimo nka Wazalendo ndetse na FDLR. Mu minsi ishize bahuye n'ivyago bikomeye cyane ubwo ingabo za AFCM 20 z'umugwi wa AFCM 23 zabasukagaho umuriro waka, maze ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Kongo bagahungira mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu zikaba ziri muri Mwaro ariho zicumbitse, nubwo abanyagihugu bidoga bavuga ko zibabangamiye cyane kuko ziriko zirakora ibintu biteye ubwoba. Ni mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye yari yafashe ingingo ko ingabo z'u Burundi FDNB zigomba gusubira muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, bazajya gufata igisagara ca Uvira. Urongoye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo yatangaje ko adashobora kongera kohereza ingabo z'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, kuko ahubwo zigomba gucungera umutekano w'igihugu c'u Burundi haba mu gihugu imbere ndetse no ku omipaka. Mu gihe kandi hari amaze iminsi humvikanwa ko icuka kitameze neza hagati ya Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse na Prime Niyongabo aramutse igisirikare c'u Burundi, bivanye nuko Prime Niyongabo yanse iyo ngingo yo gusubiza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, ndetse hari hariko kuganurwa ko Perezida Ndayishimiye yoba agiye gusubiriza uyu Prime Niyongabo aramutse igisirikare c'u Burundi, nkuko amakuru dukura ku rubuga abeshikiriza. Mu Burundi rero hari ihinduka rikomeye cyane mu nama nkenguzamateka, aho Gadi Niyukuri asubiriye Haveriano Ndikuriyo. Gadi Niyukuri niwe asubiriye Haveriano Ndikuriyo ku ntebe y'umukenguzamateka w'umuhutu aserukira Burunga, mu gihe kandi Ndikuriyo atakiri muri iyo nama, ituma habaho gutanga imihoho. Uyu munsi niho Gadi Niyukuri yashashe ubwa mbere mu nama nkenguzamateka ikiringo ca 2025-2030, mu gihe kandi hagiye habaho ihinduka rikomeye mu buyobozi bw'iyo nama nkenguzamateka. Ingingo ya sentare yemeje ko Reverien Ndikuriyo atakiri umukenguzamateka, bituma ndetse intebe yiwe isigara ata muntu ayirimwo. Biba ngombwa rero ko isubirizwa kugira ngo imirimo y'inama nkenguzamateka igende neza. Si ubwa mbere aba bagabo bahurira kuri iyo ntebe. Muri 2021 Gadi Niyukuri yari yaramaze gusubirira Reverien Ndikuriyo igihe yari atanze ibihoho kugira ngo yegukane amabanga mashasha yo kurongora umugambwe CNDD-FDD intahe y'uburambe imbere yo kwinjira mu nama nkenguzamateka. Kandi Niyukuri yahora kandi harongoye intara ya kera y'Amakamba kuva muri Myandagaro 2015, akaba ndetse azwi nk'umuyobozi afise uburambe mu bijanye n'igihugu. Mu kiringo caheze yari arongoye umugwi w'abakenguzamateka ujejwe politike, imigenderanire ndetse mpuzamakungu, ukwivuna abansi n'umutekano. Ivyo bikaba kandi bishimangira uburemere bw'uruhara agiye kugira muri iyi nama
igizwe n'abantu 13. Tunyarukiye mu yandi makuru n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi na cane turabireka mu kubijanye n'amagorwa y'abasirikare b'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bariko baranka ko bongera gusubizwa bariko bariyamiriza umugambi wo gusubira kwambikwa umwambaro w'igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro ya Kongo FARDC. Ubu ni ubutumwa bw'umusoda ari mu ngabo z'u Burundi FDNB ziri muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo kurwana n'umugwi witwaje urwanisho wa AFC M23. Agira ati ndakuramukije, ni keshi twaguhaye ubutumwa urabudatangira kandi turabigushimira cyane. Ni byinshi watuvugiye turabonera ingene babihindura. Abatazi amagorwa abasoda b'u Burundi barimwo mpora mbona bishongora bakagutuka, ariko kandi twebwe abasirikare nitwe tuzi ico utumariye, ibyo wagiye uradufasha, ntucike intege, urabandanya ubera ijwi abarundi batagira aho bavugira, kandi ntuze wigere ucagura abo uvugira, ugira urigumira gutyo, tugukunda gutyo nyene. Hanyuma rero ngira nkubwire ikibazo gikomeye cyane abasoda b'u Burundi bari ahitwa Baraka barimo. Mwarumvise umukuru w'igisoda avuga ngo u Burundi bwarakuye abasoda muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ngo mu nzira yo kubahiriza amasezerano ya Washington. Kirya ni ikinyoma cambaye ubusa. Abasoda bakuwe mu bibanza twari dutakaje canke aho vyaboneka ko badashobora guhangana na AFC M23. Nivyo batayo nyinshi zaratahanywe, ikindi benshi batazi nuko intambara zitahagaze. AFC M23 bavuga ko bavuye muri Uvira ariko ntibarekuye uturere tundi. Abarundi ntibazi ko AFC M23 ariyo igenzura uturere twose turi ku rubibe rw'u Burundi ndetse na Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, na cane mu kiyaya ca Rusizi, aho yirukanye abasoda b'u Burundi hose niyo ihagenzura. Uvira yo biragoye kumenya uwigaba uwo ariwe. Rero twebwe turi batayo zitatu ziri ahitwa Baraka, ni ukuvuga batayo ya 11 BN Tafoko iri ahitwa Gatanga, 29 BN Tofoko iri ahitwa Tujenge na 16 BN Tafoko iri Lweba. Twese tugize brigade ifise icicaro Baraka. Ubu ntambara itera yegereza aho turiteguye ko umwanya n'umwanya duhangana na AFC M23. Hano ni haramuka hafashwe inzira zose ziva mu Burundi zizoba zugaye. Abasoda bacu bari Karemi bazoca bagira ingorane, hazoba hasigaye inzira yo mu kirere gusa, kuko ubundi kuza hano bisaba kurira ubwato mu Rumonge tugaca muri Tanganyika. Ntidushaka kwambara ibendera ry'ikindi gihugu. Twebwe ikitubabaje cyane kurusha byose ni ukumva ko tugiye gusubira kurwana twambaye umwambaro w'igisoda ca Kongo. Ndibuka ingene wasemereye tukiri muri Nord Kivu, byari biteye isoni kubona umusoda wacu apfa yambaye ibendera rya Kongo kandi Republika ya Kongo itigera inamuha iteka. None batubwiye ko kuva mu ndwi iza tuzogwana twambaye umwambaro wa FARDC. Ikintu kiratubabaje cyane. Umusoda w'u Burundi yararahiye ko azogwanira u Burundi, ibendera ryacu ni iry'u Burundi. Biraboneka ko abatwara u Burundi bashaka kwemeza ko atabasoda bagifise muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, ariko kandi sivyo. Nimba babandanya ingwano nibayemange tuyigwane mw'iteka ryacu.
Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko agiye gukora ibishoboka byose igituda c'Uburundi kikaja ku rugero rw'ibisirikare vyo mu gihe ca none. Ico kintu ni ciza twaragishimye, ariko kandi hariho agaheza. None ni kubera iki abandanya kudushora mu ntambara azi ko tutaraja kuri uru rwego? Abo turwana biraboneka ko bafise ubuhinga n'ibikoresho twebwe tudafise, none yo kwitega ko twotsinda gute intambara tutiteguriye? Uretse kandi kutugurisha akirira amafaranga, abona iyi brigade yonyine ariyo izogwana iyi ntambara kandi abandi yarabatahanye. Twe tubona ko twahebwe, ntibyumvikana ko abandi basoda abatahana natwe agashaka kutwambika umwambaro w'ikindi gihugu, nk'uko womengo ntitukiri ingabo z'Uburundi. Atakubesha, twebwe abasirikare ntitubona ico turiko turapfa tuzira, ntitunabona ico turiko turagwanira. Turagusabye rero udutangire ubuno butumwa nk'uko wahora ubidukorera, ntuhave utinya ngo hamwe baca bagutuka iyo uvuze impinduka turayibona ku rubuga. Ubu butumwa ubutanze uko twabuhawe. Hano rero ni umusirikare ari muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo tubwiye amagorwa yabayemwo muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, ndetse banavuga ko leta y'u Burundi iriko irashaka kongera gusubiza abasoda b'u Burundi muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, kandi bakajayo bambaye umwambaro w'igisoda ca leta ya Kongo. Intirano z'amafaranga ku mpunzi z'abakongomani zatanguye kuboneka. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2023 kigera mu uyu mwaka, umushikiranganje hajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana kumwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi baraye bagendeye impunzi z'abakongomani ziri mu ikambi ya Kasenga, komine Bukinanyana, intara ya Bujumbura. Uru rugendo rwatumye hafatwa ingingo zikomeye. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya Union Européenne waciye utangaza ko imiliyoni 3.3 z'amafaranga y'amarundi yamaze kwegeranywa, ayo akazokoreshwa mu bifungurwa, ubuvuzi, amazi meza ndetse n'isuku. Ishengero Katolike kw'isi biciye ku uwaserukiye Papa mu Burundi naryo ryatangaje ko ririko iragereranya intererano z'amafaranga zo gushahiriza izo mpunzi. Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo yameje ko hariho harategurwa ubufasha bw'amafaranga buzova muri Kongo nyene. Kongo ngo iranashima acana leta y'u Burundi yo yakiriye izo mpunzi. Mushikiranganje Edouard Bizimana avuga ko kubona abaserukira ibihugu vyabo bamaze kwishikira ahari izo mpunzi byafashije cyane. Ubona ko ngo vyatumye bamwe ndetse n'abandi bagira ico biyemeje mu ukuramira izo mpunzi. Ico tubabutsa nuko kandi miliyoni 47,200 z'amadolari y'abanyamerika ariyo mafaranga akenewe mu mezi 4 kugira ngo ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi kw'isi HCR ishobore gufasha abantu ibihumbi 500 b'impunzi ziri mu gihugu ca Kongo, hamwe ndetse n'izindi 166 harimwo iziri mu Burundi ndetse no mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ivyo biri mu itangazo iryo shirahamwe ryasohoye kwa 19 Kigarama uyu mwaka, aho ryatangaza ko ryarengewe bivuye ku gitigiri c'impunzi ziva muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo kiguma ciyongera cane, bigatuma rero ubwoba ndetse n'ibibazo mu mpunzi byiyongera, ariko rero ukaba wumva ko ubu bishobora kuba bigiye gutorerwa inyishu.
reka bashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twego turabashikiriza muri ino saha dusuzere ngaha turasubira n'ubundi mu makuru araza kubageza ko kuri no murenja kuri yanyu mukunda cyangwa Rodene Isange TV bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.